mugira mwumvize Kigozi ya 14. Mwiriwe Mike. Gutega Corinne. Ni sawa. Uribuka igihe giheze aho twatandukana kubwiye ko mfise ikibazo kuvyo kuvuga mu ndimisha. Ndavyibuka. Hari igihe nibaza ko nakiriye mpwemu yera canke ko ntaramwakira. Kuko nabugingo no sindigera mvuga mu ndimisha. Kandi mu masezerano nasomye muri Mariko wa 16 umurongo wa 17 harimo kuvuga mu ndimisha. Ivyo jewe biranzazani hari ico bimbwirako. Bibiliya irabivuga neza kuvyo kuvuga mu ndimisha. Kandi koko ni kimwe mu masezerano Yesu yavuze. Ariko ngomba kutahura yuko utazoronka amasezerano yose Yesu yasezeranye kuko udashobora kugira ingabire zose za mpwemu. Ahandi ho nanje no kubajije ikibazo Paulo yabajije abikorinto ngo kandi iyo zose ziba urugingo rumwe umubiri wobaye hehe? Ivyo tubisanga mu bikorinto ba mbere igice ca 12 umurongo wa 19. Intumwa Paulo arabandanya muri ico gice nyene ku murongo wa 30 aho abaza ikindi kibazo ati bose bafise ingabire zo gukiza indwara, bose izindi ndimi, bose basobanura indimi. Ivyo tubisanga mu bikorinto ba mbere igice ca 12 umurongo wa 30. Tufatiye kuri ivyo uratahura ko Paulo avuga yuko bose badashobora kugira vyose, ariko ko tugize umubiri wa Kristo umwe wese yunganira uwundi. Mike, ndakumviriza ugomba kuvuga ko hariho urutonde kuvyerekeye kuvuga mu ndimisha kandi ko bishobora kubaka umubiri wa Kristo. Yego cane, uzosanga inyishu y'ikibazo cawe mu bikorinto ba mbere igice ca 14. Rero ushigikiye abavuga ko bidakwiye kuvuga mu ndimisha mu makoranire kuko bavuga ko bizana imivurungano ku bandi. Sindabashigikiye, ariko nizera ico Bibiliya imbwira mu bikorinto ba mbere igice ca 14 umurongo wa 23. Havuga ngo nuko ishengero ryose iyo rikoraniye hamwe bose bakavuga indimi zitamenyekana hakinjiramwo abatungu canke abatizera, ntibovuga yuko mwasaze? Ko twasaze? Paulo yashaka ubugira kandi gushimangira kukumenya ko mu mubiri wa Kristo dutegerezwa gukora ivyubaka abandi hakwishigikira mu nyungu zacu gusa. None inyishu nziza niyihe kugira ngo bikunde ko abandi bubakwa no kuvuga mu ndimi zitamenyekana? Inyishu iri mu bikorinto ba mbere igice ca 14 umurongo wa 13. Havuga ngo nukuvuga ururimi rutamenyekana asenge kugira ngo ahabwe kubisobanura. Hamwe n'umurongo turashobora gusoma n'umurongo wa 16 havuga ngo iyo ushimye Imana ushimishije impwemu yawe yonyene, mbega uri ku ruhande rw'abatungu ashobora kuvuga ati amen niwaheza gushima kandi atamenye ico uvuze. Nindaba natahuye neza, hari igihe Imana ishobora kuvugana n'ihanga ryayo icishije mu ngabire yo kuvuga indimi zitamenyekana. Egome, ariko hategerezwa kubaho umuntu afise ingabire yo gusobanura indimi, canke igihe uvuga mu ndimi nyene ashoboye gusobanura ivyo ariko aravuga. Bitameze gutyo uwo muntu ategerezwa guceceka. Ego cane, ariko nigihe ari kumwe n'abandi gusa. Mugabo ashobora gusenga mu ndimi ari wenyene imuhira hamwe n'Imana yiwe. Ariko kenshi umengo abakristo benshi birabananira kwigumya igihe hageze ko bavuga mu ndimi bikamera nk'umuriro udashobora kuzima. Ariko Bibiliya iravuga muri ico gice nyene yuko mpwemu z'abavugishwa n'Imana ziganzwa nabo. Ivyo tubisanga mu bikorinto ba mbere igice ca 14 umurongo wa 32. Impwemu ihumanye gusa niyo idashobora gutekana kandi niyo iturubika abayifise. Ariko Mike, umunsi wa Pentecote igihe mpwemu yera yaza ku ntumwa baravuze mu ndimi bose kandi abantu bari ngaho barabumvise. Bibiliya ivuga mu vyakozwe n'intumwa igice ca 2 umurongo wa 8 yuko bari ngaho batahura ico intumwa zavuga kandi babumva umwe wese mu rurimi rwiwe rw'amavukiro, kandi bari abagalilaya. Imana yashatse ko bumva ico intumwa zivuga kugira ngo icubahiro kigarukeko. Imana iguhezage cyane Mike kunsobanura mpaye kuvyerekeye kuvuga mu ndimisha.
ariko hari aho bishika nkadendebukirwa mu masengesho yanje kubera ibihemba ndimwo, kandi mvugishije ukuri birashika naho ntashobora gusenga na gato. Nico gituma nashaka kumfasha nkava aho hantu. Egome ndashobora kubigufasha mu kubiganirako, ariko nibaza ko tuzoyivugana muri Gigozi ya 15. Urakoze cyane Mike.